Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambura Idahita TV na cane mwebwe abasanzwe mukunda mugakurikirana kino kiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuranirwa mu byanyu no mu banyu nijo ndabipfurije. Mbahaye ikaze muri kino kiganiro cacu aho tugomba dusangira amajambo dusanga mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, ni igice ca 59 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa kabiri. Turabe amajambo ahari ingene avuga. Aya majambo ndazi amajambo ivuga ngo ibicumuro vy'Abisirayeli. Mirongo wa mbere uvuga ngo ukuboko k'Uhoraho ntikubaye kugufi ngo kunanirwe gukiza, n'ugutwi kwiwe ntikwapfuye ngo kunanirwe kumva. Ariko ibigabitanyo byanyu nivyo byabatandukanije n'Imana yanyu, kandi ibyaha byanyu nivyo byabakingiriye mu nyonga hayo, bituma yanka no kumva. Imana yacu nigitabare bakunzi b'igitondo gishasha, ikiganiro dusanga dusangiramwo amajambo y'Imana kugira ngo dushishikare gukomezanya, guhanurana, guterana intege mu bijanye n'iyobokamana, mu bijanye n'urugendo rwo kubaha Imana, kubana n'Imana, gukorera Imana. Imana yacu nihimbavu. Aya majambo dusomye muze musome mubandanye mu mirongo yakurikiye. Iyi mirongo ibiri ya mbere dusomye muzobona ibihe aba bantu bayabwiwe barimwo. Ibi bihe aba bantu babwiwe aya majambo barimwo vyari ibihe bitameze neza, vyari ibihe bari baravuye ku Mana, vyari ibihe novuga ngo bariko barakora ibinyuranye n'ivy'Imana igomba, vyari ibihe atakubaha Imana kwari muri rino hanga ry'Abisirayeli. Uravye usanga yaba amaboko yabo ngo zaba ari intoki zabo, yaba n'iminwa yabo canke ururimi rwabo, byose ngo vyari vyahumanye imbere y'Imana, bihumanijwe n'ivyaha novuga ngo bagenderamwo. Imana yacu nidutabare. Murazi rero ko ibi bihe vy'aba Yesaya, ba Yeremiya, ba Daniyeli ari ibihe Abisirayeli banyagwa bagatwagwa ari nyagano, bagatwagwa mu bindi bihugu bitari igihugu cabo. Ugasanga rero novuga ngo babayeho babona yuko bari mu bihe bigoye, ibihe novuga ngo vy'agasuzuguro, vy'agakengegwe. Ayandi mahanga abakengera, abasuzugura, bakabaho mu vyago, kandi ivyo navyo Imana novuga ngo yari yarabisezeranye babwira ati nimwagenda nabi, nimutubahiriza ivyo mbagera, nimutakora uko ndabasavye gukora, nimutitwara gutya na gutya na gutya, muzoterwa n'abasi banyu, mutsindwe, muzohora murima ntimwimbure, canke ivyo mwimbuye navyo ntimubige biribwe n'abandi, n'ibindi n'ibindi. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngaha ico mbona aya majambo atumbereye kuvuga rero, atumbereye kumvisha aba bantu b'Imana, iri hanga ry'Imana ryabayeho rizi yuko Imana ihari ngo yentervene, ihari ngo ibagirire neza, kwitazobasiga nk'imfuvyi, kwitazobata bonyene, kwitazoreka ngo bagorwe, kwizobagwanira, kwizogwanya abansi babo, kwizobana nabo. Rero aya majambo aje kubwira bano bantu bari biteze ivyo, babayeho bazi ivyo, yuko ahubwo n'ubu Imana bikimeze gutya ikibishoboye, ishobora kubikora. Ariko mugabo kw'icatumye bidakorwa, icatumye bitagenda uko bari bavyiteze, ugutabara kuva ku Mana nikubashikeko, kw'impamvu zabitumye nabo zabavuyeko, ko ubo ubwabo aribo bavyikwegeye, kw'ingeso zabo, kw'inyifato zabo, kw'imvugo zabo, ko ibikorwa bakora, ko ivyaha bakora, ko ukurenganya barenganya, ko ugucinyiza umurushwa, umugorwa, imfuvyi n'umupfakazi bakamunyaga n'utwiwe, ivyo vyose ko vyabaye intambamyi, vyabaye obstacle, vyabaye novuga ngo igihome gitangira ibintu byose vyiza
bari biteze ku Mana. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha na n'amajambo nanje narinzanye kugira ngo ndagusangize wewe mukunzi wa kino kiganiro. Igitondo gishasha ngomba kuvuga ngo ni koko warigishijwe ko Imana ari umutabazi, warigishijwe ko Imana izokugirira neza, warigishijwe ko Imana izobana nawe, warigishijwe ko Imana ari mushobora byose, warigishijwe ko Imana wizeye ari Imana itaneshwa. Ariko mugabo birashoboka nawe kuri muri situation nk'iya abisirayeli barimwo, ukaba waragendeye mu ngeso mbi, ukaba uri kurazigenderamwo, ukaba uri kuritwara ukunyuranye n'uko Imana igomba ko witwara, kandi nawe mukaba mubizinanyemwo n'Imana yawe yuko mu byo wayisezeraniye hariho kwitwara neza, hariho kwanka icitwa icaha, ko harimo kwirinda no kwiyubara ngo ntugendere mu binyuranye n'ubugombe bw'Imana. Hanyuma mugabo rero ivyo bintu ugaca vyiyibagiza, ukumva umengo naho wabikoze nta ngorane, sikizima ko itaciye iguhaniraho, sikizima ubona umengo nyene nta kazoza, umengo vyabaye classe sans suite. Imana yacu nidutabare. Mwene data mukunzi wa kino kiganiro, igitondo gishasha ngenzwa muri kino gitondo no kukubwira ngo ntubyiyibagize, ngo ubyirengagize, ngo wiyumvire yuko abamenyanye n'Imana, abitirirwa izina ry'Imana, abitwa abakizwa, abitwa abakozi b'Imana, twogendera mu ngeso mbi, twokwitwara nabi, twokora ibyaha nk'iby'abandi bose bakora, hanyuma tugaca twiyumvira yuko bizoba classe sans suite, kandi tuzi neza yuko ingero y'icaha ari urupfu, tuzi neza yuko hariho ingaruka mbi imisi yose Imana yasezeranye k'umuntu yiyonjoroye akava mu migenderanire myiza yari afitaniye n'Imana, k'uyo muntu bitebuka ibyago bizomuka, kandi bimubaye ko ariwe azoba avyikwegeye. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha nasomye amajambo, nizera neza ko bari muri Hosea canke Amosi, ni hamwe muri aho mbengo ni muri Amosi, ahubwo aho Imana yabwiye Abisirayeli babwira ngo ni mwebwe twamenyanye mu mahanga yose yo mw'isi, ni mwebwe twamenyanye, ngo niyo mpamvu ibigabitanyo byanyu, ibyaha byanyu nzobibahora, nzobibahanira, nzobikurikirana, nzobishuza, nzobakurikirana ku ibyo mwakoze byose, ko mwebwe twamenyanye ntibyijana. Abandi bashobora gucumura, kumenja, guhemuka, bakabona umengo nta nkurikizi zizoba nta n'izibayeho. Mbere Asafu we yavuze ngo yabayeho abona umengo abanyabyaha babayeho neza, baranezerewe, bagubwa neza, no kuramba akabona umengo bararamba. Imana yacu nidutabare. Ngo ariko wewe Asafu, wewe agororoka, wewe agaragaza kubaha Imana, ngo akabona umengo siko biri, akabona ahubwo arakena, aragwara, nakabure kimufasha, akabure kimuserukako. Imana yacu nidutabare, akabona ko umengo mbere hariho injustice. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, byumvikana rero ico gihe ko yabona yuko umengo gukizwa, kumvira Imana umengo nta nyungu bifise, ariko musomye neza muzobona ko vyarangiye. Abonye yuko umugororotsi nawe hariho inyungu abikiwe, kandi n'umunyabyaha nawe naho umenga araroranirwa, naho umengo we bagira amagara meza, ariko yasanze nawe kwiherezo giwe ibintu biba bibi, ngo apfa nk'ubukenyutse. Imana yacu nidutabare. Nano majambo rero tubonye ngaha babwiwe ngo erega ukuboko k'Uhoraho ntikubaye kugufi, ntivyanse kw'Imana
ishika mu vyanyu, ntivyanse kw'Imana yivanga mu vyanyu, ntivyanse kw'Imana ibatabara, ukuboko kwayo ntikwabaye kugufi ngo vyanke ko gushika hariya mu bibazo vyanyu kubatabare. Ekaye kandi n'ugutwi kwayo ntikwapfuye ngo bibe ngombwa ko umuntu yorondera umuorere yanonosoye neza iby'amatwi hanyuma ngo abanze avure amatwi y'Imana, Imana ibone kumva amasengesho musenga. Oyaye, ukuboko kwayo kuracari kurekure kurashika mw'isi kandi kugatabara. Amatwi yayo aracumva neza, ntabwo agwaye, aracabasha kumva amasengesho y'abasavyi b'Imana. Ariko mugabo, nubwo bimeze gutyo, habaho intambamyi zituma Imana itumva amasengesho y'abitwa abasavyi bayo, kuko haba hari ikintu caba deconnexe, caba comoye mu migenderanire kuri connection y'Imana. Imana yacu nidutabare. Habaho impamvu zituma ukuboko kw'Imana kudashika mu vy'abantu bipfuza ko ukuboko kw'Imana gushikamwo kugira ngo gutabare. Ivyo navyo ni ivyaha. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha, n'amajambo tugomba dusenge rero twisunze. Nagomba ngo urabe neza yuko kuri wewe hatoba harabaye intambamyi ituma hariho ibyo wasengeye igihe kirekire mugabo bitarakunda, ugasanga hariho umutwaro umaranye igihe kirekire mugabo utarakunda, ugasanga hari ibyo wipfuza ko Imana igutabaramwo ariko vyaratevye gushika vyaranse, ubimaranye igihe kirekire. Urabe neza ko bitavuye ku kuntu wewe wacumuye uri kure y'Imana. Ivyaha abana b'abantu dukora burya bitwigiza kure y'Imana, bitugira abantu bari injoignable imbere y'Imana, bituma habaho igihome kidutandukanya n'Imana. Twebwe rero tukaguma twihumuriza ngo iraje ibigenze neza, iraje ibikore, tukaguma twihumuriza ngo turafise ibitangaza bigiye kuba, tukaguma twiyumvira ngo vuba cane ibintu bigiye gucamwo, ariko ugasanga nta bigiye gucamwo kandi nta n'ibizigera bicamwo tutemeye guhinduka. Imana yacu nidutabare. Rero wotangara cane hamwe wosanga ari wewe witebeje mu kibazo urimwo, mwigeragezwa urimwo, kubera ingeso, kubera inyifato, kubera ibikorwa ukora, Imana ibifata ko ari bizira. Ivyo bica bituma utandukanywa n'Imana. Imana yacu nidutabare, hanyuma bikanka yuko gutabarwa kwawe kugushikako. N'amajambo rero bene data bakunzi ba kino kiganiro, nari numva mengo dukwiye kwisuzuma. Wisuzume nanje nisuzume, wirabe nanje nirabe. Vyoba bibabaje hamwe no gumamwo niremesha ngo mubo Imana igiye gutabara ndimwo, ariko hari igihome kininiya kigizwe n'ivyaha ngenderamwo kintandukanya n'Imana. Vyoba bibabaje hamwe noba ndi mu bantu bipretanda, bibwira kandi biyumvisha yuko Imana igiye kubagirira neza, ariko mugabo ntiyibagiza ko hariho imanga nini iri hagati ya jewe n'Imana. Iyo manga nayo ikaba yimbwe n'ivyaha vyanje. Vyoba bibabaje kandi nawe vyoba bibabaje asangwa ukorera Imana, uririmba, uvuga ubutumwa, usenga, utanga ibigira 10 n'amashikanwa, uja mu bikorane, wubaka, uja muri za harambe,
ariko mugabo naho bikora ivyo ukaguma witeze ngo Imana igiye kuzobikorera ko, ishikanwa natanze igiye kuzorikorera ko, ibikorwa ndiko ndakora igiye kuzobikorera ko, mugabo ukiyibagiza ko hariho ibindi vyitwa ivyaha bigutandukanije n'Imana yawe. Nano majambo mba numva no bivuga muri ino sanse, ni vyiza ko tuguma twisuzuma, ni vyiza ko tuguma twevaliwa, turaba uko duhagaze, turaba ubugingo bwacu ko bwifashe. Imana yacu nidutabare. Hariho abigisha bamwe bamwe, hariho inyigisho zimwe zimwe, hariho n'imyizerere imwe imwe bakwereka yuko warahejeje byaraheze, ubu rero uri umugororotsi, byose biguma bikoroka biza bikurikirana. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo tukiyibagiza yuko umuntu akiri mw'isi abagifise intambara, abakiri mu ntambara, abakigwana na Satani. Imana yacu nidutabare. Biba bisaba yuko ashishikara kuba maso kugira ngo ntahave agira ikintu na kimwe kimuca mu byahumye ngo yandure, kuko Satani birashoboka yuko ashobora gutuma usubira inyuma igihe ibyo agukwegesheje nawe wemeye ko bigukwega. Nano majambo mwese abayumvise, Imana nyina amahoro ibaho umugisha n'umuhigwe. Rero umuntu agerageza kwama yitandukanya uko bukeye uko bwije n'ikintu cyose cyitwa icaha, kuko icaha kidutandukanya n'Imana, kuko icaha kimutandukanya n'Imana, kigatuma ukuboko kw'Imana kutamushikira ngo kumukorera ibimenyetso n'ibitangaza, kandi icaha kigahita kigatuma ugutwi kw'Imana kutumva amasengesho yiwe, kuko icaha kiba kiri hagati y'Imana n'umuntu ayisenga. Imana yacu nidutabare. Rero n'umuhigwe uyu muntu aguma asuzuma araba neza yuko inzira z'imigenderanire hagati yiwe n'Imana zifashe neza. Uyu muntu n'umuhigwe, ariko n'umuhombe umuntu wewe yibesha yibwira ngo bigiye kugenda neza, ariko mugabo hariho ibintu bimutandukanya n'Imana. None rero Imana ico yipfuza ntigomba yuko uba umuhombe, ariko igomba yuko uba umuhirwe, igomba yuko uba mu mugwi w'abantu biteze ugutabagwa, kandi ube mu mugwi w'abantu ata mpamvu n'imwe ihari itangiriye Imana ngo iyibuze gukora ibimenyetso n'ibitangaza. Ube mu mugwi w'abahigwe, bizogenda neza. Ukuboko kwayo si kugufi ukunanirwa no gukora ibimenyetso n'ibitangaza mu buzima bwawe, kandi ukuboko kwayo si kugufi ukunanirwa no gukora ibimenyetso n'ibitangaza mu bugingo bwanje. Ugutwi kwayo ntikwapfuye ukunanirwa no kumva amasengesho usenga, kandi ugutwi kwayo ntikwapfuye ukunanirwa no kumva amasengesho usenga. Nuko twebwe rero turabe yuko twujuje inshingano zacu, bisigaye Imana izobiroranya. Mwami w'abami Yesu, ngushimiye cyane ku bw'ano majambo wemeye ko dusangana bano bakunze ba kino kiganiro. None rero ndakwinginze ngo umuntu wese ayumvise akayirabisha ko umugirire neza, umwiyereke, umutabare, umubere inyishu, umubere umutabazi, mu izina rya Yesu. Usavye imbabazi ngo umubabarire, kubera yuko asanze hariho ibintu byatangiriye amasengesho yiwe, kubera ko asanze hari ibintu byatumye ukuboko kwawe kudashika mu buzima bwiwe ngo gukore ibimenyetso n'ibitangaza. Ndakwinginze umuntu wese afise ico yihanye, afise ico yatuye, afise ibyo akweretse by'ibyaha by'ibigaye bitanyamaze imisi agenderamwo, umugirire neza, umweze umutunganye, maze asubire kuja ku murongo mwiza, asubire ku rutonde rwiza, ibisigaye abeho yiteze ku mwanya n'umwanya umugirira neza. Urakoze ibyo ugomba byose, bishishikare kuba kuri bano bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tuvyizeye. Amen.